Tunaanza. Yes, Barundi kazi inshuti z'Uburundi. Turamukije maramutse canke mwiriwe bivanye naho mwese aherereye. Turavuga gutyo kubera hariho abaturaba canke se abadukurikirana bari mu bihugu bitandukanye muri ya migabane ishika kuri 5 igize inosi yacu, ariko kandi mu ntara zitanu kandi zagutse zigize igihugu cacu ciza c'u Burundi. Turi kuri Kibonobono Media, turi kuwa mbere Gitugutu mwaka wa 2025. Mbere ya kamera murabona ko dufise umushitsi agera bwa mbere tangure tumuramutsa. Turaguhaye mwaramutse. Mwaramutse neza. Ego uwe neza? Ndashima Imana cyane gose. Okay, jewe anyita Blaise, nyuma ya kamera turi kumwe na Zombie. Namwe mwitwa bande? Nanje ku mazina yanje nitwa Nahimana Viola. Abasanzwe ndi munywanyi wa koperative Kibonobono. Viola muri Kibonobono. Ego. Viola ni muntu ki muri Kibonobono? Umunywanyi? Ndi umunywanyi. Abasanzwe nkorera imirimo yanje ngaha nyene muri Kibonobono. Okay. Byagenze gute ngo uje muri Kibonobono ga Viola? Mu kugira nje muri koperative y'Ikibonobono sinari ndabizi yuko inabaho. Nayibonye ari umuntu yayipubliye ku marezo sociaux. Hama ndabibonye ndamubaza ati ivyo bintu mbona uri kurashira ngaho ku mastati nibiki. Hama arambwira umugambi w'iyo koperative. Numva ndawukunze cyane, nanje cangira inguvu zo kugira ngo ninjire nshobore kuba umunywanyi nifatikanye n'abandi. Kigira inguvu winjira umunywanyi fatikanya n'abandi. Yego. Umaze kwinjirayo wasanze gute? Cire ku mayange twumve yuko natwe canke mugenzi wacu ndari karadukurikirana ha nayo kumbure byo mukwega akaja. No kuvuga maze kwinjirayo nasanze bimeze neza cyane. Mbere nahungukiye n'ibintu byinshi ntarinzi, ndetse ndahakirira ingwara nyinshi zitandukanye. Nama ndivuza zidakira, ariko kubera kubw'ivyiza dukura muri koperative y'Ikibonobono, nanje novuga vy'ukuri ko naharonkeye gutabagwa. Wakize nk'ingwara uvuze gukira ingwara. Tuzi ko Ikibonobono bakirima. Kibonobono ubundi n'umuti wakize ingwara izi. Murakoze cyane. Kubwanje Kibonobono nayifashe nk'umuti. Beshi bari basanzwe banzi, nari mfise urukoba mu maso rusa nabi, nari mfise amaherehere ateye ubwoba. Nama muri farumasi kugura imiti bandangira nisiga, nsubira gura imiti nagenda kugura kwa muganga nkivuza. Je naragenda no ku badogiteri kwivuza amaherehere yo mu maso. Ariko imiti yose nafata nta kintu na kimwe yamarira. Ariko maze kumenya koperative y'Ikibonobono, nkamenya amavuta yaho, naragize ingufu ndaza ndayagura ndisiga. Nuko numva abandi babivuga yuko uyisize afise vyinshi afasha ku rukoba. Ndagenda ndisiga, ariko naje narakekeranya sinibaza yuko ayo mavuta ashobora kunkiza. Narayisize imisi mikeyi by'ukuri ntababesha, ku kwezi kumwe kwagiye guhera atamaherehere nkifise mu maso yose yaheze. Ico ni cyambere. Ubugira kabiri nari ifise ukuntu nkunda kuzura mu nda, no kuvuga ibyo bita constipation. Nama numva nuzuye mu nda utagira ngo ni nivyo nariye. Ayo mavuta narayafashe ndayanywa. Haciye umwanya ntangu sino babesha uwo musi ngo hari ahantu nagiye. Nabikoze kabiri mu ndwi, no kuvuga narabikoze mu ndwi ya mbere, nongera ndabikora mu mpera z'indwi. Iyo misi ibiri yose ubu kugeza iyi saha iyo ngorane ya constipation ntayo ncumva. Koze urero ti wewe urisiza amavuta y'Ikibonobono aciye ukiramahere. Yego. Avuga ufise ifoto za kera nimba tari banga tukazereka abantu canke ntantu wibutse kwifotora ico gihe kubera ifoto nari ndazifise, ariko kubera ukuntu ama telefone umuntu aguma hindura ubu ntayo nkifise. Ariko kubanzi vraiment baca babibona directement ko hari ikintu cyahindutse. Mu kwisiga wisize mu buryo ubuhe? No kuvuga mu kuyisiga kuko je nari numva mbabaye ndushe, nayisiga yonyine atakindi kintu ndayabangikanije. Kandi ntibisaba kwisiga menshi. Nisiga duke mu maso, nkisiga neza hose nkakwiza neza. Nta kindi kintu nigeze ndayavanga nayo, kuko vy'ukuri numva shaka kumenya yuko navuwe nayo mavuta y'Ikibonobono. Wayisiga ugiye kuryama kugira ngo urarura kira ukarara witotobetse canke niyo ugiye ku mirimo ya misi yose agenda twisize? Mu bisanzwe maze kuyagura, narayisiga ngiye kuryama, ariko kubera ko nabona ntera nkira, nahavuye ndabigira umugenzo. Ubu ntayandi mavuta nisiga,
naho bari ku mutaga niyo mavuta nkomeza kubandanya nisiga. bari bakubyiye kumwe yakoresha hajya kuri biro yaguri Yego kuri biro bari bambwiye yuko nzoza ndayisiga ngiye kuryama. Ariko kimwe gusa ivyo bashobora kuba babimbwiye kubera ko bazi abantu babajene nka twebwe dukunda kwisiga amafondote, dukunda kwisiga ibitandukanye. Petetre bashobora kuba babimbariye kugira ngo ndonke umwanya wayo wo kwiyagura ndayisige yonyene. Ariko je kubera ko nari nzi yuko ivyo atavyo nisiga, nafashe kuyisiga nyene nk'amavuta asanzwe nkuko nahora nisiga yandi, ata kintu na kimwe ndayabangikanije. abantu bari bakuzi kijya gihe muhuye ubu babifata gute? Murakoze cyane. Abantu benshi bari banzi ico gihe ngwaya amaherehere. Benshi baguma bambaza ikintu nisize. Nanje vy'ukuri ndashingira intahe umuntu wese ambajije ndamubwira ko nta kindi kintu na kimwe nisize uretse kwisiga amavuta y'ikibonobono. Kumbure nubwo utobyibuka neza. Ugereranira amafaranga wari umaze gukoresha mu kugura imiti yo kwivura amaherehere. Ushobora kugereranya avuga ati ni nk'igihumbi amajana angahe? Murakoze cyane. Bisanzwe sinovyibuka vyose ariko ndibuka yuko hariho imiti naguze muri farumasi y'ibihumbi amafaranga ibihumbi 50. Aho ryari rimwe gusa. Ndibuka ko nagiye kwivuza no ku mudokiteri araho arampa imiti, arashiramwe imiti ya amibe, arampa n'umuti wo kwisiga. Sindawibuka izina ryawo. Ariko ivyo vyose byari byarananiranywe. Nukuvuga ndiko ndakompara imiti nari maze kugura muri farumasi canke uburyo najana kwivuza kwa muganga nivyo vyantwaye amafaranga menshi. Ariko maze kumenya koperative y'ikibonobono nkagura ayo mafaranga, nkagura ayo mavuta. Nukuvuga agacupa kamwe konyene nahejeje kukisiga atamaherehere nkifise. Agacupa k'amafaranga ngana gute? Nari naguze agacupa k'amafaranga ibihumbi 15 gusa. Ibihumbi 15? Yego. 15 bica bikora ibyananiye ibihumbi amajana. Yego. Murakoze. Mwavuze yuko yabafashije ikibazo ca constipation. Yego. Ku kibazo ca constipation ho mwabigenjeje gute naho mwisize canke hariho ubundi buryo bwo kuyakoresha? Oya ku kibazo ca constipation je ukuntu nayakoresheje nafashe ikiyiko gitonyi sukako ako kayiko kuzuye nahejeje gufungura ca ndayihereza. Nukuvuga je misi yose mu kuyanywa namambanza gufungura kugira ngo simpavana imererwa nabi. Hama nkaca mbona kunywa ayo mavuta nayashize ku kiyiko gitonyi nkaca ndayanywa. Mutumirira iki abantu bataramenya ano mavuta cyane n'umuntu yo amaze kuyamenya mbwa akavuga ngo aratsinze? Murakoze cyane. Uretse gutumirira abantu kuri ayo mavuta ahubwo icambere nohera ko mbanza gutumirira abantu bose ko bomenya koperative y'ikibonobono. Bakagira ingufu kugira ngo bamenye ibihakorerwa kugira bashobore kwinjira twifadikanye natwe mu iterambere dukorere hamwe. Ubugira kabiri nohanura abantu bose bamaze kuja muri koperative y'ikibonobono hariho besho usanga bataramenya ivyiza vyayo mavuta kubogerageza nabo kuza barayakoresha kuko afise byinshi asanzwe afashana cyane cyane ku rukoba. Murakoze tubashimire zere yuko nundi munsi wose tukabikora ko kumbure mu dushingira intame canke yindi canke hari aba bakeneye kugira ngo mubajane mumereka bashobora kugura amavuta yuko muzodufasha abanguka. Murakoze cyane. Dushimire cameraman, dushimire nawe wateze amatwi kurikirana hirya kiganiro. Cyo tugusaba yuko ugerageza ukakirunyika henshi hashoboka kugira ngo nabo bumva akamaro kana amavuta y'ikibonobono umbure ubundi ashobora kumufasha kazohinduka ishimwe n'intayo kuri wewe. Ciao ciao.